A luta continua. A luta continua. A luta continua. Le Mozambique est en deuil. Le président Samora Machel a trouvé la mort cette nuit dans un accident d'avion à la frontière qui sépare l'Afrique du Sud du Swaziland. Hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 19 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1986 kuri aeroport ya Mbara mu gihugu ca Zambia. President Samora Machel yari yiteguye kwinjira mu ndege kugira asubire Maputo muri Mozambique inyuma y'inama y'umutekano yabahuza n'ibindi bihugu vya Afrika. Ku isaha 12 z'umugoroba Samora Machel yinjiye mu ndege Tupolev 2 nimero 134A. Ku isaha 2:30 indege yari yiteguye kwinjira ikirere ca Mozambique, ariko radio y'indege yatangiye kugira ikibazo. Ntibashobora kuvugana neza n'abari kuri Tour de Control Maputo. Bakurikiye amerekezo ya Barize Radio, babona ko begereye kuri aeroport, ariko babona ni mu mwijima. Bibaza ngo n'amatara yabaye bucike, ariko mu vy'ukuri bari bakiri kure ya aeroport. Umudereva yatanguye kururutsa indege buke, ariko anagerageza guhwihwisha ngo rabe ko yobona piste d'atterrissage. Ivyakurikiye biteye agahinda kubera ko ku isaha 3 indege yakorokiye mu misozi ya Mbuzini mu gihugu ca Afrika y'Epfo ku birometero 180 uvuye Maputo muri Mozambique. Mu rukurikirane rw'ivyegeranyo ku ntwari za Afrika zagandaguwe muri gitugutu, uno musi nza ko gushikiriza amateka ya Samora Machel n'umutambukanyi we Graça Machel yabaye first lady première dame cyangwa umutambukanyi w'abakuru b'ibihugu babiri batandukanye. Uyu mugore inyuma yo kuba umutambukanyi wa Samora Machel yanabaye umutambukanyi wa Nelson Mandela umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo. Ariko imbere yuko inkuru y'urukundo iza gutangura inkuru y'urugamba, urugamba rwo kubohora Afrika, urugamba rwahitanye intwari nyinshi harimo na Samora Machel. A luta continua. Samora Machel yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1933 mu caro ca Madrago mu ntara ya Gaza mu gihugu ca Mozambique. Aha yavukiye hari mu muryango w'abarimyi bato bato. Abakoloni b'abanyaportugal bavuye babirukana mu matongo yabo maze bayarima mipampa. Abavyeyi biwe nabo bakoresha imirimo y'agahato. Ivyatumye Samora Machel akurana ishavu ryapfa kuri aka karenganyo n'agasuzuguro kakogwa n'abazungu b'abanyaportugal. Samora Machel yize mu mashuri y'abamisiyoneri y'abaportugal, ariko yanka kuja mu byo kuhebera Imana, ahubwo ahitamo kuba umuganga. Mu kazi kiwe ko kuba umuganga kamwereka amagogo abanyamozambike bagowe, ishavu rikaduga, bituma ibyo kuba umuforoma biheba, yinjira mu muhari wo kubohoza Mozambique biciye mu nguvu za gisirikare Front de la Libération de Mozambique Frelimo. Ageze muri Frelimo, Samora Machel bamubonyemwe intwari ishobora kugira icizo muri Mozambique na Afrika. Yaciye arungikwa mu gihugu ca Algeria kunonosora ibijanye na gisirikare, abivanga no kwiga ivyigwa by'uburongozi, avyigana umutima kuko yari afise ihangiro ryo kubohora Mozambique. Tugarutse kuri Frelimo, wari umuhari w'incabwenge ndetse wari washinzwe na Dr. Eduardo Mondrane, yari yaranonose ibijanye na anthropology na sociology. Uyu mugabo yize mu makaminuza akomakomeye nka Université de Lisbonne muri Portugal, mu nyuma arungikwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Auburn College muri Ohio, ahereza muri Illinois muri Northwestern University ahakora impamyabushobozi y'ikirenga ya doctora. Amaze guheza amashuri yiwe, abakoloni b'abanyaportugal bamuhaye akazi ko gukora muri administration yabo, ariko aravyanka ahitamo gushinga Frelimo, umuhari waruje guhabuza intayo yo kwikukira kuri Mozambique. Aba bazungu batangiye kumubona nk'ikibazo maze batangira kwiga uko bomuhagarika. Kwigenekezo ya 3 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1969 igihe yari Dar es Salaam ku cicaro gikuru ca Frelimo, Eduardo Mondrane yarungikiwe igitabo cari mu gakarato. Ariko mu vy'ukuri iki ni cari igitabo gisanzwe, ahubwo yari bombe bamuteze. Yugure ya karato maze igisasu kiramuturikana, abapfuye ku myaka 48. Urugamba yatanguje go kwirukana abanyaportugal ruba rukozwe mu nkokora.
mu by'ukuri urupfu rwa Eduardo rwababaje abanyamozambike na cyane cyane abari mu muhari Frelimo. Akimara kwitaba Imana, Samora Machel ni wahise aba umuyobozi wa Frelimo maze akomeza urugamba gushika mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1975 igihe Mozambike yikukira. Abakoroni basubiye muri Portugal maze Mozambike ibibaye igihugu cigenga. Akiba president yatunganije igihugu ibisata byose byahora ari by'abazungu byegukira leta, ashira imbere ivyumviro vya gisocialiste, anashigikira politiki ya Robert Mugabe yo kwirukana abazungu mu gihugu ca Zimbabwe. Kugira ateze imbere umutekano w'igihugu yasinyaniye amasezerano n'igihugu ca Afrika y'Epfo n'amasezerano bise Nkomati yemeza ko atagihugu na kimwe kizigira gishigikira umugugwanya ikindi gihugu kigenzi cacu. Ariko rero aya masezerano ntigeze yubahirizwa kubera ko Afrika y'Epfo yahavuye ishigikira Renamo, Mozambique National Resistance, wari umuharugwanya leta ya Machel. Muri imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1980 leta ya Mozambique ntiyorohewe. Hampande y'ibitero vya Renamo igihugu catewe n'uruzuba hakurikira imyuzurira ibintu vyateje inzara mu gihugu cose. Muri iyi myaka muri Afrika y'Epfo hari politike ya apartheid ikaba ryari ivangura rifatiye ku rukoba. Samora Machel yagwanije apartheid ndetse yifatanya na African National Congress umuhari wagwanya apartheid mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Leta ya Machel yorohereza abagwanyi b'uyu muhari wa African National Congress mu gukoresha Mozambique mu ntumbero yo gutegura ibitero ku bazungu bo muri Afrika y'Epfo. Ibi byatumye Afrika y'Epfo ibona ko leta ya Machel ari kibazo ku mutekano w'igihugu cabo. Kuigenekezo ya 19 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1989 Samora Machel yari kaganuka ava mu gihugu ca Zambia. Indege yiwe yagize isanganya rirasobanutse igihe ari hafi mu kirere cy'igihugu ca Afrika y'Epfo. Mu matoza Afrika y'Epfo yakoze yemeje ko ari ubusamazi bw'umupilote, ariko ibi byaje kunyomozwa na leta ya Mozambique hamwe n'umuryango wa Samora Machel uhereye ku mugore we Gracia. Uburusiya mu matoza bwakoze bwaje gusohora itangazo ryerekana ko indege yabaye detourne hakoreshejwe barizi radio y'abanyafrika y'Epfo yatanga ku ndege sinyari tariyo. Samora Machel yapfuye afise umugore yari First Lady Gracia Machel. Uyu nawe ntiyari umugore asanzwe, nawe yari ngwanyi kandi akabinca bwenge ikomeye. Yize muri Portugal, amaze kugaruka mu gihugu ciwe yahise yinjira mu muhari Frelimo watwagwa na Samora Machel. Gusa Gracia ntiyigeze afata ibigwanisho, ahubwo wewe yakora akazi ko gutanga inyigisho na cyane cyane mu bice byagenzurwa na Frelimo. Frelimo imaze gutsinda urugamba igihugu kironka independence. Uyu mupfasoni Gracia yagizwe umushikiranganje w'indero n'akaranga kandi akongera akaba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Uyu ni nawe yari umugore wenyine muri leta ya Mozambique yashinzwe na Samora Machel. Samora Machel amaze gupfa, Gracia yarahungabanye kuko ntiyarabuze umugabo gusa, ahubwo yarabuze n'uwo bafatanije urugamba kuva kera umuhari wa Frelimo gishingwa. Mu mwaka wakurikiye urupfu rwa Machel mu gihumbi kimwe n'amajana 1990 Nelson Mandela yasohotse ibohero inyuma y'imyaka 20 apfunzwe yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'abazungu. Nelson Mandela yavuye muri gereza umubano hagati yiwe n'umugore wiwe Winnie Mandela utifashe neza, ivyatumye batandukana burundu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996. Nelson Mandela yahise alongora Gracia Machel wahoze ari umutambukanye mukuru w'igihugu ca Mozambique Samora Machel. Urukundo rwabo rwabaye ikimenyetso cy'ubwiyunge hagati ya Mozambique na Afrika y'Epfo inyuma y'imyaka myinshi batarabana giza. Mu misi bamaranye nta munsi n'umwe urukundo rwigeze rutituka nkuko Mandela yakunda kuvuga ati, nta gihe na kimwe nigeze numva amahoro mu mutima nkayo mfise no munsi ndi kumwe na Gracia Machel. Mandela ntiyibagiye Samora Machel ndetse yubakishije monima ku musozi wa Mbuzini aho indege ya Samora Machel yakorokeye. Ku munsi wo kuyugurura mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1999 Nelson Mandela yari kumwe na Gracia Machel n'abandi banyacubahiro baje kunamira intwari Samora Machel. Nino nkamisa nsoreza video y'uno munsi yagarutse ku ntwari yaharaniye ubwigenge bwa Mozambique Samora Machel. Fyonda like na subscribe kandi uyisangize n'abandi. Tuzosubire mu yindi video.